Ndabaramukije mwese nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza umwerereye hose mu bice bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze ku banywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza baringa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye mwese ndabaramukije kandi ndabifuriza ibihe byiza cane ndabaye ikaze namwe mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu mudukurikira muherereye mu karere k'iyaga binini mu bihugu bigiye bitandukanye abari iyo ngiyo mu bihugu vya kure mwese turabaha ikaze mu biganiro byacu ngako nino mbonesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho amakuru adafise ivumbi na gatoya agaruka kubigezwe biravugwa mu mutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabaha ikaze mu makuru y'uno mwanya by'umwariko aho tugiye kugoroka ku makuru akomeye cyane turi kwa kabiri by'umwariko turi kwigenekerezo y'icumi Kigarama 2024 dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu nyuma yuko General Aigeme Bunyoni by'umwariko yabaye umushikiranganje wa mbere u Burundi akaba yarigeze no kurongora igipolisi arongetswe mu mahoro agiye atandukanye kugeza ubu ngubu akaba ariko arabarizwa cange afungiwe mwibohorero kuri rya Gitega nyuma yuko hari amakuru yaramaze imisi ariko aravugwa agendanye n'amagara yiwe atifashe neza hongeye kugaragara andi makuru yiwe akomakomeye cyane aho yongeye kugaragara by'umwariko adafise imbaraga nyinshi cyane ariko kandi agaruka by'umwariko ndetse anagaragara by'umwariko yigisha canga se by'umwariko arahumuriza abandi banyororo nkuko amakuru yama aradushikira basanzwe barafungiwe muri iryo bohero rikuru rya Gitega nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi ku mugwa mukuru wa politike ngaha Igitega turagaruka kuramwe mu majambo yagiye atangaza yuje agahinda ndetse by'umwariko nakababaro gakomeye cyane aho yaje kugenda arahumuriza abandi banyururu cange abandi bafungiwe muri iryo bohero aho yaje kugenda harabamenyesha yuko rero by'umwariko bagomba kwizera yuko bagomba kuzova aho ngaho ibi kandi bibaye mu gihe by'umwariko abo umuryango wiwe bakomeza kugenda barasaba ndetse banagaragaza neza yuko uwiwabo atifashe neza mu magara ku magara yiwe bakaba ariko barasaba yuko yojya kuvurizwa by'umwariko mu bitaro ariko kandi benshi mu basanzwe baracungera iyo bohero bakaba bavuga yuko impamvu General Aigeme Bunyoni bizogorana yuko ashobora kuba yosohoka mu ibohero ari kubera yuko by'umwariko batekereza yuko ashobora kuba yazanyuruzwa hanyuma by'umwariko agaca aratorokeshwa nkuko bikomeje kugenda bigaragara cange se nkuko bikomeje kugenda bitangazwa ni General Aigeme Bunyoni by'umwariko yari yaravuze yuko by'umwariko hatazigera harabaho imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda ngo mu gihugu Rwanda rutari rwatanga bamwe mu bagize uruhara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 ariko kandi u Rwanda rukaba rwarakomeje kugenda rugaragaza ko gwiteguye kuzotanga abo barahungiye muri icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda ariko kandi rukaba ruhitse kugaragaza zimwe mu mpungenge rukavuga yuko rero goba gwifuza kuzobatanga mu gihe hazaba hari ikindi gihugu coba cyabatanze cyangwa se undi yoba yabatanze cyangwa se hakagaragazwa by'umwariko uzoba cyangwa se abazaho bishingira mu rwego kugira ngo nihagira icyo boba by'umwariko batozoca barabazwa icyo gihugu c'ababanyi c'u Rwanda ni mu gihe kandi mu minsi mikeya by'umwariko Everest Ndayishimiye by'umwariko n'abaherutse gutangaza ubwo yaganiraga n'abamenyesha makuru akavuga yuko adateze na rimwe kuzugurura imipaka yugawe by'umwariko mu ntanguro z'uyu mwaka wa 2024 ngo mu gihe by'umwariko abo ngabo batari botangwa ngo base bashikirizwe Uburundi bagezwe imbere y'ubutungane n'andi makuru menshi cyane akomeje kugenda aravugwa by'umwariko hirya no hino ku isi ndabahaye ikaze muri uno mwanya ndabaha ikaze mwese rero abadukurikira muherere mu bice bigiye bitandukanye nk'uko twabivuze reka amakuru yacu tuyatangure ariko nkwibutse nimba rubwa mbere cyangwa ngaha kuri no mbonesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV byonda kwanditse sabone by'umwariko kugira ngo hucura abana natwe 5 kuri 5 hanyuma ucyonde ko hirya gatoya hari akamenyetso kameze nk'inzogera by'umwariko bajye barakumenyesha igihe dushizeho ikiganiro gishasha dore ko tugaruka ku makuru akomakomeye cyane adafise ivumbi agaruka nkene ku mutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ikaze
ikaze kuri mwese, reka makuru tuyatangurire nga mu Burundi nyine tugaruke ku buzima ndetse n'andi makuru mashasha yaje kugenda aragaruka ndetse yaje kugenda aranagaragara mu ibohero rikuru rya Gitega kuri General Ageme Bunyoni, umugabo by'umwariko benshi babifuza kumenya makuru yiwe, ndetse umwe mu bagabo General Major Evariste Ndayishimiye ahora afise ubwoba yuko igihe yova mu ibohero by'umwariko bizoca birahinduka nga mu Burundi, ingoma zigaca zirahindura imirishyo, bikaba bibi cane kurenza uko byari bimeze nyine mu misi yaheze ubwo yarakiri mu mabanga makuru mu mabanga y'igihugu c'u Burundi nkuko byama biragaragara. Ikaze mu misi mike yiheze nibwo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko ry'uko hafi 40% by'abanyururu bafungiye mu mahoro yagiye atandukanye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi batangura kugenda bararekugwa. Icyo gihe by'umwariko benshi bari bafise amahirwe yo kuba botaha, ariko kandi bamwe barakubiswe n'inkuba, ubwo by'umwariko hamenyekanaga amakuru yavugaga yuko abakwiriye kuba borekugwa ari bamwe mu bafise imyaka myinshi cyane canke abageze mu zabukuru, ndetse na bamwe bageze by'umwariko n'iki kimwe cya kabiri cy'igihano bari barafungiwe canke se bari barakatiwe, abandi bakaba by'umwariko arabafise ingwara zidakira ndetse n'ubundi bugwayi bugiye butandukanye nkuko byama biragaragara. Icakora bamwe baratashe nkuko byama biratangazwa, ariko kugeza ubu ngubu ari bamwe rero bakibarizwa mu ibohero, mu mabohero agiye atandukanye nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nubwo Evariste Ndayishimiye yagerageje kuba yorekura rero bamwe mu banyururu bagiye batandukanye nga mu Burundi, benshi barakomeje kugenda baramushinza kutagerageza kuba yagira icyo avuga canga se kuba yorekura bamwe mu bafungiwe ibyumviro byabo byo politike cange bamwe mu banyepolitike bagiye batandukanye, dore yuko rero ingoma ya Evariste Ndayishimiye canga ikirungo ciwe kibanze cyane no kugaragaza by'umwariko kutavuga rumwe ndetse no kwikiza abatavuga rumwe rero nyine n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD nkuko amakuru yama aradushikira. General Ageme Bunyoni numwe rero mu babaye mu mabanga akomakomeye cyane y'igihugu c'u Burundi kuva ku ntwaro zigiye zitandukanye, ndetse yarabaye by'umwariko umushikiranganje wa mbere nga mu Burundi ngaha by'umwariko ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye, ndetse yarabaye n'umuyobozi w'igipolisi nga mu Burundi. Nyuma yaje kugenda arashinzwa ibyaha bigiye bitandukanye, ndetse aza no gucirirwa umunyururu wo gufunga ubuzima bwiwe bwose, ndetse akambugwa namwe mu matungo yiwe. Benshi baragiye biyamiriza ibyo bihano nyuma yuko rero bamwe bari basanzwe baramufata nk'umuntu azaca by'umwariko arazahura Burundi, nyuma yuko benshi bakomeje kugenda bagaragaza neza yuko General Major Evariste Ndayishimiye ataho ariko arageza Burundi akomeje kugenda by'umwariko arabuta mu manga. Benshi barakomeje kugenda bagaragaza neza yuko bifuza ko uyu nguyu General Ageme Bunyoni by'umwariko yokugwa mu ibohero, ahubwo kugira ngo abashe kuba yokugwa mu ibohero yarakomeje kugenda by'umwariko akugwa mu mabohero agiye atandukanye yaragiye arongikwamo. Nyuma ahungu bakaba ari karabarizwa mu ibohero rikuru rya Gitega nkuko amakuru yama aradushikira. Hari bamwe begereye iri bohero bavuga ko uyu nguyu yarahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye cyane ibibazo by'umwariko byo kuborezwa igufwa, akaba ariyo mpamvu akomeza kugenda amara iminsi yose agwaye, aho umuryango yiwe bavuga yuko bifuza yuko bumurekura agaca arajya kwivuza kugira ngo abashe kuba yogera amagara meza. Ariko kandi bamwe mu bacungera iryo bohero twabashije kuganira nabo babashije kuba botumenyesha yuko rero by'umwariko abakuru cange amategeko aturuka ibikuru avuga yuko agomba gucungirwa umutekano kurenza abandi bose mu rwego kugira ngo atazaca aratoroka nkuko amakuru yama aradushikira. Banavuze yuko kandi nubwo ubuzima bwe bukomeje kugenda buramera nabi cyane kubera kuborezwa igufa, ndetse by'umwariko no kugenda arahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Hari amakuru akomeza kugenda aravuga ko inzego nkuru z'igihugu zizi neza yuko hagenda harategurwa ibitero bigiye bitandukanye byo gushaka by'umwariko kuba byomukura mu ibohero nkuko amakuru yama aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Nyuma yuko rero hari hamaze imisi hariko haravugwa ibigendanye n'urupfu rwa General Ageme Bunyoni cange se by'umwariko abandi bakanavuga yuko yararembye cane ngaho muri iryo bohero rikuru rya Gitega, ndetse benshi bakanagaruka ku kuba rero yarajyanye mu bitaro bya Chira Hospital. Hari amakuru akomeza kugenda aradusanga muri no mwanya agaragaza uburyo General Ageme Bunyoni yongeye kugaragara, ndetse ariko by'umwariko arigisha, aho benshi banavuze yuko yamaze kuba umupasitoro ngaha muri rino bohero.
nk'uko bikomeza kugenda bigaragara mu ibohero rikuru rya Gitega, aho rero abanyororo bose basengeye by'umwihariko baherutse kuba barasengera hamwe, aho bahagaze by'umwihariko ku ijambo rivuga ati twese turabana b'Imana mu gusigurira abafungwa by'umwihariko bagenzi biwe. General Agemi Bunyoni by'umwihariko basa n'abanezerewe ku maso ati twese twihangane tuzovayo tuzovaho kandi by'umwihariko atari kera, ati tuzova ngaha. Aya niyo majambo yiwe yaje kugenda aravuga mu ntahe yatanze uno musi. Nyine yaragarutse ku kintu kimubabaza gusumba ikindi, aho rero ngababazwa no kubona hari ibice bishika kuri 20% by'abo bafunganywe ngo bari ngaho nyine muri iryo bohero, kubera we nyine yaragize ati by'umwihariko ari ikintu kimbabaza cyane, by'umwihariko abantu baharugwa muri 20% by'abo dufunganywe nyine baraha kubera njewe, ati ndicuza aho by'umwihariko yagiriwe ko asaba imbabazi bose, ati hari ico by'umwihariko nari gukora by'umwihariko ku butungane, ariko kubera ibihe ntabyo nakoze ndabyicuza cyane. Mwomenya ko rero ubu ngubu General Agemi Bunyoni asigaye hari pastor mu ibohero rikuru rya Gitega. Tubibutse ko yaciriwe umunyururu wo guhera iyo by'umwihariko no kunyagwa ibyiwe byose, aho by'umwihariko yaharugwa gutunga inzu 300 mu gisagara ca Bujumbura n'imodoka zishika ku 250 n'amararo by'umwihariko yari ruguru, ayo avuka nk'uko amakuru yama aradushikira. Bivuga ko rero by'umwihariko General Agemi Bunyoni by'umwihariko benshi bakomeza kugenda bizera yuko ashobora kuzova by'umwihariko mu munyururu, mu gihe benshi bakomeza kugenda bavuga ko bamwe mu bagwanye muri CNDD-FDD biganjemo abakibarizwa mu mabanga makuru y'igihugu bakomeza kugenda botsa igitutu General Major Evariste Ndayishimiye, bamusaba yuko akwiye kuba yomuvana mu ibohero byanze bikunze nk'uko amakuru yama aradushikira. Ku rundi ruhande rero bivugwa ko akomeje gucungirwa umutekano mu buryo bukomakomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo atazaca aratoroka nk'uko amakuru yama aradushikira, ariko kandi benshi barakomeza kugenda bababazwa n'ubuzima bwamwe mu banyururu ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, aho bivuga ko umunyururu atakigwara ngo abashe kuba yojya kwivuza cyangwa se yemererwe kwivuza, ahubwo baca bamureka agaca acikana nk'uko amakuru yama aradushikira cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nkuko kandi amakuru akomeza kugenda aradusumira, General Agemi Bunyoni numwe mu bakomeje kugenda baragaragaza neza yuko rero by'umwihariko atamigenderanire n'imwe izoca iragaragara hagati y'igihugu c'abanyi c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi. Mu nyuma yuko akiri mu mabanga yavugaga yuko bitozoba mu gihugu Rwanda rutari goshikiriza mu Burundi bamwe rero mu bagize uruhara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza canke Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Icyakora nubwo byari bihagaze bityo by'umwihariko kugeza ubu ngubu nubwo General Major Evariste Ndayishimiye yaje kugurura imipaka byarongeye birasubira rudubi by'umwihariko, aho byongeye kugenda bigaragara neza yuko umubano ukomeje kugenda urazamba. Nubwo rero by'umwihariko nyuma y'ifungwa rya General Agemi Bunyoni by'umwihariko hakomeje kugenda by'umwihariko hagaragazwa by'umwihariko ukugerageza kumvikana cyangwa se by'umwihariko kongera by'umwihariko gufungura imipaka. Nyuma yaho mu ntanguro z'uyu mwaka 2024 imipaka yarongeye irugagwa bitewe ahanini n'ibitero biremere cyane bya Red Tabara. Uburundi bwarakomeje kugenda burahura n'ibibazo bikomakomeye cyane kuri intwaro ya Evariste Ndayishimiye, aho benshi bakomeje kugenda baramushinza kuba adafise ubushobozi bwo kuba yocungira umutekano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Benshi barakomeje kugenda baramukwena bavuga yuko adashoboye kuba yo kubaka igisoda cyangwa se ngo abashe kuba yocunga imbibi ziwe zimuha ahana imbibi n'ibihugu bigiye bitandukanye. Yafashe icyemezo cyo kugara imipaka, aho guverinoma y'igihugu c'abanyi c'u Rwanda yavuze yuko ikibazo cyo kugara imipaka gifisanye isano n'abasoda Burundi bwarungitse ku butaka bwa Kongo, bakaba bakomeje kugenda barahatikirira. Nyamara by'umwihariko Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi bakuru b'i Burundi barakomeje kugenda barashimangira yuko
yuko by'umwihariko ari uburyo bwo gukingira abana b'abarundi kugira ngo badakomeza kugenda by'umwihariko baricwa cyangwa se baragabwaho ibitero biremereye cyane. Ni mu nyuma y'uko rero mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2023 Red Tabara yaragabye ibitero mu Burundi ndetse by'umwihariko no mu ntanguro za 2024 nabwo Red Tabara yongera kugaba ikindi gitero. Mu nyuma Burundi bwahinduriyemo yuko rero bwifuza ko buzugurura imipaka mu gihe igihugu c'abanyi c'u Rwanda kizoba cyaratanze by'umwihariko bamwe mu bagize uruhara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Nubwo kandi by'umwihariko Burundi bwama buravuga gutyo, igihugu c'u Rwanda cyo cyaravuze yuko kitazigera kirabatanga gutyo gusa mu gihe atamwishingizi bazaba barahawe by'umwihariko ngabashe kuba yo bishingira mu gihe bogera mu Burundi by'umwihariko bagaca bahura n'ikindi kibazo bakazasubira kongera kwishyuzwa canke kubazwa u Rwanda nkuko byakomeza kugenda biratangazwa. Ni nako kandi banavuze yuko bashobora kuzobotanga nanone mu gihe bazaba barabonye hari ikindi gihugu canga se undi yabashije kuba yabashikiriza Uburundi. Uburundi ni kimwe mu bihugu nga ku mugabane wa Afrika cange mu karere k'ibiyaga binini akunze kugaragara by'umwihariko ibikorwa bihonyanga gateka kazina muntu, aho imiryango igiye itandukanye by'umwihariko irimo nka Amnesty International, Human Rights Watch ndetse n'indi miryango igiye itandukanye mpuzamakungu ikomeza kugenda iharanira agateka kazina muntu, ikomeza kugenda igaragaza ndetse yerekana neza yuko intwara Evariste Ndayishimiye ndetse na CNDD-FDD ndetse n'imbonerakure hari bamwe mu bagira uruhara rukomakomeye cyane mu kugerageza by'umwihariko mu kutubahiriza agateka kazina muntu. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko biravugwa ko nubwo Burundi bwaca burugara imipaka ibahuza no Rwanda n'ubundi imigwano ikomakomeye cyane ikomeje kugendera bera muri Kivu y'Amajyaruguru, aho Burundi busa n'ubwagiye gutangatanga by'umwihariko Red Tabara kugira ngo itazasubira kuba yo kongera kugaba ibitero mu Burundi. Nkuko bikomeje kugenda biravugwa rero by'umwihariko bivuga ko Red Tabara bimwe mu byabiraje inshinga ari ukugerageza gutabara bamwe mu banyepolitike bagiye batandukanye bafungiwe nga mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye by'umwihariko badafise ijambo mu Burundi ndetse n'indi migambwe igiye itandukanye. Bavuga ko bifuza impinduramatwara imbere mu gihugu c'u Burundi cane mu migambwe irimo irategura amatora yimirijwe mu Burundi, dore ko bagiye gutangura amatora muri uyu mwaka uza tugiye kwinjiramo 2025. Evariste Ndayishimiye yavuze yuko agiye guhangana n'ikibazo cy'abaterabwoba ndetse n'abandi banyepolitike bagiye batandukanye yise ibibore mu mutwe batajyana nawe ndetse bifuza ko Uburundi bwosubira aho bwavuye. Nubwo Evariste Ndayishimiye akunze kugaragaza neza yuko Uburundi yamaze kubugeza by'umwihariko ku rundi rwego canga se yabagejeje ku ruhando mpuzamakungu, amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira agaragaza ko Evariste Ndayishimiye ataho yigeze arageza Uburundi. Bivugwa ko rero kandi by'umwihariko bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye bigeze kuba by'umwihariko bafise amabanga barongoye mu gihugu c'u Burundi, baba baragwanye muri CNDD-FDD n'abandi bategetsi bagiye batandukanye ngo barakomeje kugenda botsa igitutu Evariste Ndayishimiye bamusaba yuko yofungura General Ageme Bunyoni akaba aribwo rero umutekano uzaca uraboneka mu Burundi. Ariko uyu mutegetsi akaba akomeje kugenda abyinangira kubera amategeko asa by'umwihariko navyibukuru ku mutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye, akaba yifuza ko General Ageme Bunyoni aguma ngaha mwibohero. Turakomeza kugenda tubakurikiranira hafi ubuzima bwa General Ageme Bunyoni, turagerageza no kuvugisha umwe mu bakobwa biwe by'umwihariko tubashe kuba twomenya icyo batekereza ndetse n'icyo bifuza ku buzima bw'uwabo afungiye nga mwibohero rikuru rya Gitega. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza ngaha kuri no mbonesha kure ya channel ya Burundi News TV. Tubashimire ko mudukurikira 5/5. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha byonda kwanditse sabone kugira ngo tubane 5/5 ubyonde ko hirya gatoya ano akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification cange notification uba ucurabona ibiganiro byacu uko duca turabishira ngaha kuri no mbonesha kuri dusubire mu masaha ari imbere.